abarundi amahoro basanzwe bayafise ahubwo ico twaje kurondera ngaha n'amahoro kumbure arama naho ubundi amahoro baba barayafise abarundi hano rero twaje kuganira kugira ngo utwo twose twitwaza kugira ngo umwe n'uyundi atoba amahoro tuve mu nzira kugira haboneke amahoro arama abarundi rero bokwizera kuko umuhuza yagerageje kumviriza bamwe n'abandi ivyiyumviro vyabo arabaza n'ibibazo kugira ngo atahukirwe neza ikibazo hanyuma azotange raporo ku bamutumye hanyuma baje bamuha intumbero y'ibizokurikira. Twebwe ntabyo dufise dusaba umuhuza ahubwo twishuye ibibazo byashikirijwe n'umuhuza n'amakenga y'abafise ku bintu bimwe bimwe bikuru rero umuhuza yarabajije ibibazo bikuru bitatu. Arabaza ati mbega inkomoko y'amatati yo mu Burundi bari yihe, ati mbega bimeze gute uno munsi, ati mbega hitezwe iki, umuntu yo kwitega iki abantu bamaze kuganira. Ni bibazo bikuru yabajije hanyuma arashikiriza ibibazo bimeze nk'amakenga mugaba amakenga uhura yuko yakuwe mu bantu bamwe baje baramushikiriza nk'ubu arashifise amakenga avuga ati mbega kumengo leta yari mu Burundi ntirimwo bose, ati mbega kumengo hari hamwe abantu bafise amakenga yo gutaha i Burundi bavuga bati mbere yuko dutabaza mu twumvirize, ati mbega kumengo hariko harakogwa iki kugira impunzi zitahe, ati mbega kumenga hari abanyepolitike bamwe badafise urubuga rukwiye kugira ngo bakore ibikorwa byabo vya politike. Nayo makenga asa nk'uwashikirije twagerageje kwishura nk'umugambwe CNDD-FDD. Abarundi borema kuko hano umuhuza hejeje no kubivuga byagenze neza cyane. Umuhuza yarumvirije abantu bose yanashimye ko haje benshi bashoboka, ati mbere n'abatashobora kuba baje nzobarondera ndabumvirize kugira ngo ejo bunzocampa iraporo abamutumye abakuru b'ibihugu mu kano karere kugira bamuhe intumbero bizokurikira. No kuvuga yuko abarundi rero borema kandi nawe yaremye yuko avuga yuko ati hano nabonye ko abarundi bafite ishaka yo kurondera amahoro arama mu gihugu cyabo.